reka mbere keze ama filime yatsinze kwetu bwa mbere ubwo abayitunganya byaje gute tutwaye tunagukeza kubona watanganye gashimuka w'abandi ama filime yatsinze kwetu cyaje gute filime ya gatatu yanditse kiga uburyo bwinshi ushobora kurumviriza indirimbo cyangwa uri kurarana iyindi filime cyangwa uri kurarana isanamu ifoto hama ugashobora umugani ushobora gutera ukoresheje filime gutana ikibanza ca mbere mu mafilime yandi menshi ariko arahiganwa gutana ikibanza ca mbere mu mafilime yandi ariko arahiganwa muri no festival wavyakiriye gute? Wavyakiriye neza cyane niteka biradutera intege ushobora kubandanya kino gikorwa dukora. Ni igiki wabonye ushobora kuba warize bivanye n'amafilime yandi mwahuye muri no festival ukavuga uti nanje noja kwiga iki nkahindura muri filime yanje ndiko ndakora mu zindi nzokora? Ico novuga nabonye nuko turakeneye kunga ubumwe n'abandi bakora amareresi yo mu bindi bihugu kugira bashobore kuduha ubumenyi bwabo n'amakontakiti yabo kugira dushobore kuduhuza isoko ryacu rya sinema. Isoko rya sinema yo mu Burundi iragoye ushobora kuyiduza iragoye cyane rwose kuko uravye abakonsoma abarabireresi ni bakeya ugereranyije no mu bindi bihugu. Novuga yuko dusha bigorana cyane ko ushobora kwigana n'ibindi bihugu mugabo avantage twaba dufise nuko twebwe iwacu gukora filime novuga yuko biba bizimbutse kurusha mu bindi bihugu. Ico gituma dukwiye gukorana n'abandi bo mu bindi bihugu kugira uko bumenyi hama nabo baze bunguke iryo soko rizimbutse ryo gukora Lionnel dusanzwe tubona filime nyinshi ikunze gutokana ubushimwe ariko ntutikubona ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube kubera iki ubwo buhinga ukoresha n'ubuhe bamwe bakura tubona ku ma YouTube bakabura ubushimwe isoko rya YouTube ni isoko ntirifise ibyo novuga baraba kugira ngo filime yawe bishobore kurabwa n'abantu benshi. Bashobora gushira ko filime ikoze nabi n'abashobora gukora filime ikoze neza cyane ugasanga filime yakozwe neza yabonye abantu bake kurusha iyo yakoze nabi. Rero wowe urakora iyo filime ugacurunga iyo link abantu bagashayiraba. Mu bisanzwe isoko rya sinema ngende rikora urashobora gushira filime yawe ku mateleviziyo, urashobora gushira filime yawe hayanishwa n'amafestival, urashobora gushira filime yawe ahandi hantu henshi mu mahoteli hari abazishyira mu ndege zirya ntebe ziba ziri mu ndege. Rero izo soko nizo tuba dukwiye kwiga ingene umuntu yoshobora kuzishikako kugira ushobore kugurisha filime yiwawe uko urumva umenyereye YouTube. Gukora YouTube iroroshe, umenyereye YouTube bica bikumugaza yuko udashaka gutera imbere mu gikorwa cyawe ngo ushobore gukora igikorwa ciza gishobora kwakirwa no mu bindi bihugu. Ego ubusi utavuganya kugira ngo mugabo ariho nandi ma festival ku yo kuguye ku mpuzamakungu abakora amafilime ngaha mu Burundi bokora gute kugira ngo bashobore gutakana n'ubushimwe mpuzamakungu? Nivyo nariko ndavuga utegerezwa gukorana n'abandi bo mu bindi bihugu nimba udakoranye nabo urabe ivyo bakora urabe ingene babikora hama bikore ni mu ntumbero yo gushaka gushika aho twako turavuga muri ayo mahanishwa mpuzamakungu. Ni ukuvuga yuko uraraba muri ayo mahanishwa ati bafata filime zimeze gute, maze kubona filime bafata ushuvuga ati nanjye ntegerezwa gukora ibisa nk'ibyo canke izegereza nk'izo. Ushatse iza kuri YouTube navyo si bibi niyo yariyo soko ushaka naho nyine urashobora gukora bija kuri YouTube. Mugabo ushaka ibija kuri muri ayo mahanishwa naho urakurikira inzira bafata. Uyu munsi wakora amafilime bo ngaha mu Burundi n'izahe ngorane muhura nazo? Ingorane duhura nazo nuko uburyo buragoye aho mukorana uza gusanga kenshi nta bantu bakora muri sinema by'ukuri
sinema kurya tuyizi ntaba hari kuko urumva sinema ifise imyuga myinshi cyane rwose bashobora gukenera ubuza kububakira iki ubuza kubategurira iki ubuza kumurika harya ntawe uza kubera ico naco nyene turakibura aussi n'amakontakte nyene filime ushobora kuyidandaza mu gihe ico si icyitwazo kuko no mu bindi bihugu nuko bimeze kudandaza filime biragoye cyane rwose.